tukahita civil gato ibisanzwe maybe isamanye nukuri rero genre ndakeneye umwana wanje na Ibreeze umukobwa surtout ndamugwaye sinze ko byari bisanzwe yuko mfetera ama birthday y'umugabo wanje n'umwana wanje muri Bujayi nababwiye sose muri sama canke umukwa mbere muvyo ibintu bibiri ariko uyu mwaka vraiment mwaka 2022 ntuhera ntuhera ntambaye. Gentlemen, ndero mukijinsi nakuze Ihuriro TV dubongushaka imikro behind camera ben kandashimwe muri once muzigira subscribe ku channel cha YouTube range saba atabikora ko mwobikora kugira ngo mwironke ibigane vya Ihuriro TV vyoroshe. Uyu muntu ndamukunda cyane niyo mpamvu mbona bon menye igishasha kuri we umva no mutumira ninde ni Davina Davina mama Angel mama Ibreeze Mama Ira Mama Ira reka ndamuha karyo nakanya jambo giye sanzwe arifisi abaramutse ko yabaheruka ke ndabaramukije abakunzi ba Ihuriro TV nagambwe bwo ba Ihuriro TV ndabakunda cyane meze neza meze bien nawe ego uraberewe ninde gukoze kwanza inde nikoze ni Dindelisha umukozi wanje Dindelisha bigesigaye gukorana yarabizi vraiment donc namuhaye akazi mbona bishoboye umuhemba ngani azovyivugira mu kiganiro uzomukoresha woho avyivuge kubera ko utavyivuge bon peut-être ashaka kuba ari banga ashaka kuba ari make kuri we ugasanga ndayivuze biramugize ngana ivuga zoba nyene ndazi wewe kuri wowe umva yo bivuga nta kibazo anca bitwaye okay Ibreeze arakomeye Ibreeze ara umeze neza uri si cyane ko numva ngo mu madimisi mutakiri kumwe nonga nyine turi kumwe kandi azko twese turi kumwe cyane gose bon I mean kuba muri relation genre ntacyo dukorana de spécial ku buryo hamwe tuba turi kumwe ino saha bon turi kumwe kandi cyo nacumvise la fois passe ngo twavanye bashaka kutuvana tuzovana na Ibreeze still twacari kumwe yabure ni mutovana jamais mariage gare like nyine turi planning ko muri 2 ans ntarashika donc ikintu turaza gisubirako atubwiye ko babiplaninga muri 2 ans Davina ntituguherutse muri industry Davina biravuga ko ari umukobwa wa mbere akunda ibirori donc abakobwa bari Bujumbura amamimi niyo twumva Davina biravugwa ko akunda wa diaspora ni ibintu bitatu bakuvuga ko turashaka uduha umuco icyambere kuvyerekeye ko wayibanyira Ibreeze nturamakinga clear ko mukiri kumwe cyangwa ko mutakiri kumwe Ibreeze turi kumwe cyane nino sano muhamagara akavyivugira turi kumwe ku kazi iwe turi kumwe turanamana kwanza aho uzomubona niho nzobandi hanyuma ikintu cerekeye ngo ukunda ibirori jamais genre kuva mvyara sindavuga ngo harabaye ngo event ini ngo ndagiye kandi mu kintu noba ndimwo nico Ibreeze yo barimo I mean nk'ikirori yo barimo tufate nk'igero vya wizi kiniki ndashaka kumuherekeza uravyumva ndamuherekeza muga kumva ngo ngango hari iki ngo ibugarama hateguwe iki ngo hateguwe oya ndashaka kwivuga ngo ati donc dushaka gusohoka turashaka kugenda yego tabinyemereye ntaco bitwaye turagumana habisanzwe hama icerekeye ngo ba diaspora jamais nta mu diaspora aranyandikira ngo iki ko ngiye barabizi yuko ntibinakunda ko ndanababisha kubera ko sinovanga Ibreeze muri mu diaspora n'ubu birashitse umu diaspora araja propose mariage uwo ntiwovyemeye kandi ndakunda Ibreeze umu diaspora wese yoba ahari hose avyumve yuko hamwe yoza noba ndikunda mubisha mufise ku mutima ni Ibreeze on the beat muravyumva Ibreeze on the beat irakoze turafise amajambo ko urukundo rwanyu ruri exagere bon sinzi kuri ko ari kuba contre succès canke donc rurajena abantu bon sinzi ngene bivuga neza me I hope wanahuye ni nakahe kajambo bwira abantu bavuga ko urukundo rwanyu rubaje hewa zuko nanu babimbwira gabanya amapost bikini nambwiye ati mbere gabanya amapost bandu nambloke kwanza ko bikuje nakura
amamega nayo wanje telefone ni wanje posting ivyo nshaka wanashaka je naciye mvuga ati okay ubu ngiye guhera kuwa mbere ku gatanu posting Ibreezy nta munsi n'umwe uzigera ubona ubura Ibreezy kuri ntuze yanje Ibreezy ndamukunda kandi proud of him icoba cose yana ruba exagere taba exagere digi ndagukubita ruba exagere taba exagere Ibreezy ndamukunda kandi nibwo buryo mfise bwo kumwera ko ndamukunda kuba proud cyambere nawe aho ndi hose umuntu wese akamumenya ntihagire ikintu kiba ngo ntihagire ikintu kiba Jean cyane mukasi cumenga ndamukasi kwa cyane kandi story negative urumva barambwira kuri profile kuraho Ibreezy donc iyo wandikiye umuntu akabona umuhungu ibiki ndambwira ati je simba namwandikiye ngo ndamudrage baramwandikiye bivaye nico tugiye dukorane simba namwandikiye ngo iki niki mugatoke kugenda vyoroshe jewe ngira nkreye iyindi ntuzenye yindi WhatsApp nzora basi dukora ku business mugabo umenye yuko Ibreezy nashaka kuri profile yanje cyuvuga ati finalement ndambwira Chukre WhatsApp. Yego, ndavuga ati iyi ni yakazi tu. Donc nimba nkeneye emission nimba nkeneye iki bizoba ari ivyo nyene mugabo ngo ujya WhatsApp abantu bose basanzwe bamenyereye ngo ndamukureho. Jamais niyumvire aba yibaza ko peut-être bijya abantu bacavuga ngo donc umujournaliste ategeza kuronka mu diaspora aca yibaza ko naronse umuntu ariko arambesha peut-être mba ncienda kuba proud of him ibiki na. Jendi proud cyane. Nk'ubu uno musi uramukubonye Ibreezy aguhevye ni decision ya mbere kwihutira gufata we aguhevye amhevye nobabara ko nyene like ndafise ko byizigure byinshi tellement numva bavyo bibaye foire ariko nyene no kwihangana ama decision yandi nyene sinzi nyene ico bakiri mutwuma nico nokora gusa sinoca nisura kandi kwihutira gusubira aho lasi kuko bari mu ba mbere ambabaje mu buzima biravugwa ko abantu ntibivugwa nabonye kuri stati yawe no munsi uvuga ngo urakumbuye akabebe yo cyane undi muntu aca gusanga inbox umubwira ati sinshaka kumuvuga umubwira ati ngo ba ndakumbuye uruyoya ndi ngo maybe nko mu mwaka uza ndashobora kubyara icyo byo urabyiteguye umbise yarana naskaninze WhatsApp yanje yanabonye nukuri rero genre ndakeneye umwana wanje na Ibreezy umukobwa surtout ndamugwaye asa na Ibreezy atekereza nka Ibreezy cyane impamvu umwe uyumva uvyara na Ibreezy kuri no mwanya ni kuko ndamukunda nyene cyane numva nyene niteguye ndi ready nyene kuvyara avuga ati ico banzonye mu mutima kandi ready okay watu umuntu yagusanze inbox bambwiye ko next year ushobora kuvyara nyene navuga ati next year maybe toshaka ku planning tukavyara ngabo nyene urumva none wowe avant mariage no kuvyara n'iki kintu cyambere utagushira mu ngiro bon avant ok genre mariage nyene ibyo bizana bien mariage dans 2 ans de mariage religieuse mugabo tu planning basi gukora kaita civil gato ibisanzwe maybe isama nyene ubya mu kwambere avyama crazy sisters turafisa kazirata amashimeshi kuri Davina na Ibreezy amashimeshi kuri Davina na Ibreezy bon mwe muratuje kwanza tubandanye ikiganiro hari umuntu ari behind the scene arashushe mbe nibiki pa munyana ntaringa mubwire ko munyana pa munyana niwe pareil tekana biravuga ko Davina bose nkake muri Bujahid kwese ntukiye muri Bujahid ubuze ngo ivyo warubizi bari bamaze kwikubwira cyane narabyumvise mu nyuma mugabo donc mu mpamvu baba barapresence iyo si mpamvu bapresence ibindi bintu biri personnel urumva mugabo Imana ishimwe nta muntu umwe muri Bujahid Imana ishimwe kumenga bon ufite ni ikintu wihaya wishimiriza bon yumva uko biri kose intuzenya situation zose tuziviva positivement urumva sinacha nja kuba pal ngo nigunge ngo ndire ngo urumva ngo ntakaze mfiso ya nyene uko biri kose ni migambi y'Imana ngane ura donc Imana ishimwe hajya contrat yanyu yari yawe na Bujahid yari vuga gute nta contrat yari hari je nahe bambwira ngo bazoyizana mugabo ntigeze haba wahembwa gute nimba tarakaba kucyitwenga Dinya kunda. Wahembwa gute? Katubireke. Kubera
ibyo nibanga rya na Burahid. bon en fait umenga hari akantu ya umenga hari akantu canke niba babantu nyene babakoresha bacu tumenyereye bataduhe bivuge nimba ari byo Oya reka ribibanga rya na Burahid. Oho mwarasezeranye neza cyane. Bon je ndibaza ko nta bifi iri hagati yacu byose bimeze neza. Uramaze kuja Ayo ngomba ntacyo msenja kurabaye. Maybe ndashaka kuja ngiye nko kubaramutsa muga sinzi ko since like ni sibyo ngo turabagenzi bya hatani ngo no jaye ngikini. Anyway pitenge duhe mu ibarabara twohura ko nta bifi iri hagati. Yeah. Watubwiye ngo mwese ntimukiriyo jana nisanzwe nzi ko we ari utakiriye. Wowe nawe byagenze gute? Jena dinse mu gatondo nsanga nabaye hoteli muri groupe ndavuga okay reka mbandanye n'ubuzima ndonde TV online nkorera ko ni bon. Atakosa na rimwe wari wakoze. Bakoze amakosa 3 ari personnel urumva mvuga ati umuntu nkoya amaze kwinjira muri vie privée y'umuntu ya gute. Namakosa nyabaki. Mbona mfite ama birthday y'abantu ngo hanze ya Burahid sinze ko byari bisanzwe ko mfite ama birthday y'umugabo wanje n'umwana wanje muri Burahid. Yari nibuka ko birthday ya Ibreezy yafetiwe muri DFTV kwa DFTV. Niyo source yaba yatumye wowe wirukwana. Yeah. Niyo source yaba yatumye. Davina no. Niyo source yaba yatumye wowe wirukwana. Ko yo birumvikana ko ari private life. Kuko donc ibindi umunsi nsanga umunsi biba. Bavyomba niwo musantiye nkugwa muri groupe ya Burahid. Donc sezerwa kazi muri Burahid. Mba bisigura ko ari impamvu yatumye nirukanwa donc impamvu yuko yafete muri DFTV yatumye nirukanwa muri Burahid. Ubisigura gute? Waragerageje kuja kuvugana nabo maybe. Oya urumva je naragiye muri kapasanza ba presence amantu zenya iki niki mbona ikosa ari principal bahagaze ko nuko birthday yafite muri DFTV nabwo nakundi cyamse nisigura ko peut-être yashimye kundotira atigeze ambaza ati byagenze gute anje sima gusezera mba ya bahurishoze kutubwira ko bagenda baravuga ko ari urukundo rwawe na Ibreezy ariko yema gute donc bavuga hari abantu ko ravuga ko abantu bavuga ko wowe cyatumye mva muri Burahid ari urukundo rwawe donc ashaka kuvanga urukundo na kazi. Brazil afite umwanya wo gukora bazomba je nibaza ko ari umunsi Brazil naje namukaga ngo umunsi ngo tugende wapi jera program na office narazikora bazomba Brazil nawe ibyo akora akabikora hamahageze sambi tugataha nakaye kajambo ubwira abantu bose abakoresha bose bafise abakozi bakoresha batubahema uko biri kose umuntu yaje gukora basi urumva afise kararondera maybe hara donc basi nka jewe na Deborah dufise abafite ariko arariha bafise bon genre afise vie privée ari kintu nyene gituma aje gukora ico gituma urakwiye kimuhembera bitakunze tubabitswe bishika umuntu ntaronka amahera ku kwezi shaka umwekambye ati byagenze uko mugwara igihe umuntu usanga haize amezi 2 amezi 3 basi ntanakubwiye ati rino kosa wara rikoze uravyumva byatumye basi tutihutira cyane kuguhemba kugira ubone pete wayikoze wibaza ko atari kosa uravyumva uri repare hanyuma ukore nibindi muguma atari kubwiye usanga nyene sinzi imyivye ni nakaye kajambo kandi ubwira umukozi ari ku kivime ataha agaciro akazi kiyo jawazike bon atike nje nabonye cobaka nije nzi byo kugati ni ntuzenya ni ikiyago entre abantu babiri umukoresha ushaka kumbwira ati bimeze uko nawe bon iyo umuntu uzenya iyo umukoresha atepa ku mukozi biroroha cyane kuko abakozi barabizi umenga acatinya kuja kwegera patron kumubwira iki ko arabazi neza yuko ntaza kumutawara peut-être kiniki mugabo iyo umukoresha amaze kugufata se nk'umwana wese nabuye kumugenda nk'umwana wiwe akubwira ati iyo hagize ikibazo bimbwiye nimba ishobora gufasha ndahigufashe itanashoboye naho tukirabira hamwe mugatore solution sivyo abirakorera kuja kubwira umukoresha wawe ati burya mfise ikibazo kineke nico gituma ntariko ndakora bizumva agutahure hama nyene ndibaza nta muntu numwe yoja kurondera akatashaka gukora
yeah. David bon ndashaka akantu ka making it clear kuko karagisibije bivugwa ko wewe na Breezy sorry kugasubirako bivugwa ko wewe na Breezy icyatumwe mwirukanye muri Buja Hit ari kubera ko urukundo mwaruvanga nakazi ndashaka uka making it clear kuko like umenga Fanny na Titi canke kuke nta beef baba bafitanye ku buryo boguhora kuja gufetera birthday kwa Fanny canke biri mu byo mwumvikanye mu masezerano mwari mufitanye twumvikane iki ko bon habaye urubanza utegezwe kufetera muri Buja Hit ntibibaho gute narufetera muri Buja Hit bon ibyo bongo urukundo rwavangwa n'intuzenya ndavyibaza kuko nta siyo ntuzenya yoba yara siyo sujet yoba yatanzwe sujet zatanzwe natsikubwiye gure n'urusamba ivyo kuvanga urukundo na Breezy ngaho bikwibwirira Breezy bapfuye ibindi apa uravyumva bapfuye ibindi ntibapfuye byuko ngo mwumva ngo kundana Davina hapi mbe igihe wowe wasohokera wirukanirwa n'igihe Breezy yirukanirwa cyangenda canke ni Breezy nje tangenda Breezy yagiye mu nyuma Breezy yagiye haheze iminsi ngana gutora yavuye muri Buja Hit nakubwiye ni ikintu batumvikanye ko cyatumye ava muri Buja Hit canke niwo wamubwenisha ariko je navuna we hapi oya sinomubuza kuko sinca mvuga ati urumva vayo hanyuma sijyo nginda ifise cugenda gukorayo oya donc Breezy yafashe decision yo kuvayo banye petaki ni kintu batumvikanye ko bituma nyene nawe nyene vayo hama congratulation muri sama ndacavyibuka uzokwambara imvuta cyane nababwiye sose muri sama canke umukwa mbere muvyo bintu bibiri ariko uyu mwaka vraiment umwaka wa 2022 ntuhera ntambaye yakwa wewe impamvu imwe bayatumye wowe ufata decision wewe ufata decision nka David na mama Angel yo kubana Breezy like bikanabwire gute aravye ndi baravuga ngo l'homme de mes rêves ni Breezy genre ni wa mu type like peut-être nafise peut-être makarite yose numva naramvuga ati oh sinkeneye umutipe w'inzobe sinkeneye umutipe atanye inzoga sinkeneye iki mugabo bref nagiye gusanga umutipe namvuga gusinkeneye niwe nagiye kuronga mugabo musanga ari amakarite amwe bari kwa bafise abo nari nifuza urumva bata like jekera nawe niyumvira ngo nkeneye ngo umugabo azora sohoka tahate ata bintu byinshi atagushirisanya kuri hagati yaje naumva duje mu kazi kiwanje ntahe njyame nawe aje mu vyiwe atajyame nta bindi genre byari ivyo urumva mugabo fura mesure nyene nagiye kwa na Breezy mbona yuko urukundo ryoshye nagiye kubona yuko relation iryoshye kwa muri kumwe n'umuntu mumvikana genre like ari best friend wawe wundi ukora ikosa basi ukora ingana kose kari kubabarira wundi wumva yuko ikikubabaje icyo cyose Breezy nta kintu nakimwe ndamuhisha nari narabizi urumva shake bari kosa bya gute peut-être sinshobora kuvuga ngo ndamugiye ubwo nyene mugabo hari gihe urumva nza kwisanga ndambwiye ati nukuri byashye nkora iki I'm sorry avyumva avuga ati nubwo muceti ngo bimubwiye ndambwiye ati nabimubwiye ngira kumanda kubanza nabimubwiye bon turetse yuko no kwimubwira wenyene onyifatira narinze no kugirana anyway na mpamvu yo tumanda mucetinga ko Breezy twamana nakubwiye 24/24 kubera iki mwamana 24/24 I mean sine no kubwiye ni bwa best friend nyene ni kwa kundi usanga ata undi muntu mugenzi fise urumva ego ndafise Deborah nk'umugenzi ndafise dinyi nk'umugenzi ndafise Moni mugenzi mugabo genre umwe wese ahagarukira kamera afise ahagarukira urumva Deborah turabagenzi mugabo dufise limite dinyi turabagenzi mugabo dufise limite urumva mugabo Breezy no wundi arambwira ati je bimeze uko bon ari direct nanje ntaho direct nawe like c'est l'homme de mes rêves n'explique c'est bien ce mugabo Breezy no mutipe na mene nifuza kubakera niyo mpamvu navuga ati nta kudesida nta kurindira yuko anyibwirira nyikoporeza ngo Davina on va se marier un peu c'est ça moi-même je vais proposer kwambara yo ndumiwe basha ndumiwe David nkeneye kumbwira bavuze ngo ni n'umutipe w'indoto zawe wara byarashitse uraronka umwana donc uronkana n'undi mutipe byo ntushobora kuyigiza
guhitamwo kuba wararonse umwana ntiwamuronkana donc nervous kuko hari akabijya urukundo vyahatari hari umuntu yakunda uwundi vyahatari wapirize nyene vy'adolescent donc vy'adolescent parce que c'est genre nari mu adolescent nawe urumva yarashushe muri industry biki bon reka nabivuge uko yarari kera siko yagiye twese bamwe turabadolescent basi ntazava bitahura nabi anyways ndabiregreta kuko urumva final umwana yaraje ko ni handi utangiye kuhogeta ngo navyaranye na naka ni handi usanga n'umwana utakimukunda utafectionné mumfiti anyway vyonjohera kumva noro umwana na Breeze ni mpamvu rero nanjye suno munsi ati I need a baby nawe kandi yana vuba 2022 ni hera yakwa bisugura ko muri 2020 kuva cyangwa urayifitse kuko deja turi muri juin turi muri juin cyo duhora amezi 9 hari imbere Davina Sharagesha Davina kandi ndagushimiye merci beaucoup nawe akajambo ko guseka bakunzi ba Ihuriro TV mugiga subscribe kuri account ya YouTube ya Ihuriro hama mu following jewe nayo musa kuri Facebook turayifise Facebook na Instagram hari ibintu nze ndabara kunda kuvuga ngo mutufollow no kuri WhatsApp n'ibyo bizanye gute yabyibagiye anyway ni mubafashe mubafashe nukumva like ya nukumona yateye imbere urumva n'umuntu basi afise icamaze urumva atari wa muntu utinya kugendana nawe kuko ndabizi yabandi wa mukobwa yirwa arasega yirwa aragirana no kwigera wiyumvira ko nshama bagenzi bawe sivyo uravyumva niyo mpamvu rero donc ikintu cyambere nagushimiye nawe mama Ira mama Breeze mama Angel bose n'abana biwe ntumbaze birebire urashaka kumfollowinga Instagram Deborah Mugisha Twitter Deborah Mugisha 01 na Facebook Debbie Mugisha bye bye